reka ndabaramutse ndabaye n'ikaze mwebwe mwese mwandaye mukurikirana ibiganiro bya Ghost TV reka n'ibindi byose duhora tubashikiriza ku rubuga canke ku mbuga zacu muri kumwe na Divan dushimira ikiganiro Sport Tempo musanzwe menyereye cyo kuruno wa kabiri igenekerezo rya 2024 ukwezi k'umunani 2021 hasigaye amezi 3 gusa kugira ngo umwaka urangire Njagandariye reka ndaguha ikaze reka ndi abatari bakini baza ko batari bakumenyereye muri kino kiganiro ariko nabaza ko bagiye kuza barakubona ibindi biganiro bitandukanye bya sport ariko ndaguhe n'ikaze nawe widondore kugira ngo bazamenye ko bariko baravugana naramutse mwiriwe nitwa Vyiziganoyega uno munsi ku mabyumvise kana natwe mu biganiro cha Sport Tempo amanzobandane bikunze ba ndiko kuzanda bizokunda uno munsi tuza kuvugana ku bintu bitandukanye ariko cyane cyane tuza guhagarara kuri atletisme hamwe na basketball hakaba hariho na football cyane cyane ariko tuza gucishamwo n'inkuru za volleyball mu gutangura reka ruhere ku nkuru nziza ku barundi canke ku muntu wese yumva ko ari umurundi ahari hose nibaza ko iyo nkuru yayumvise Francine niyo saba yasubiye kudutera iteka twari dukumbuye ikibanza ca mbere twaheruka kera cyane inyuma yaho aburijwe gusubira kwiruka ku metero 800 uno munsi dufise inkuru nziza yuko aheruka gutwara novuga ihiganwa yitwe pre-classic ryabereye muri leta zunze ubumwe za Amerika iryo higanwa igiruka ibirometero 3118 nkuko bitandukanye 3218 bitandukanye n'abandi benshi yumvire ko ashobora kuba yirutse ibirometero 2000 ariko sivyo kuko mu bijanye n'abanyamerika iyo bavuze 2000 miles biratandukanye no kuvuga ngo 2000 metres kuko 2000 metres muri États-Unis ntibingana 2000 donc 2 miles canke nibijanye no kugene gusa abantu basanzwe babivuga akaba yirutse amasegonda 9 hamwe iminota 9 matierse ubu amasegonda ubusa hamwe na matierse 75 no yega nk'umuntu asanzwe kurikirana ibijanye n'inkino ariko kandi nawe uri umurundi kuba wa mbere kuri Francine Niyonsaba inyuma yo kuva muri Jeux Olympiques akuwemwe muri 5000 metres kubera itegeko bavuze ko yarenganye hanyuma akavamwo agaheza agatwara ikibanza cya gatanu muri Jeux Olympiques akaca twara rero inyuma gatoyi baranabajije bati be byagenze gute wakoresheje iki ni wari urushe baramaze ati byagenze gute we nawe ugerageje kuraba Francine Niyonsaba izi ngufu yazikuye zo gukina kugira ngo ashobore gutwara igitsindo donc indino higana ingufu yarikoresheje rero hano zikora cyane ni nk'abantu sportif de niveau barakora cyane ku masheke babagize haro inkigiye sheke yagize muri Jeux Olympiques ni sheke wabona yuko itavuye kubera ngo adashoboye yavuye kugakosa kabaye ari gushobora kwirinda imvo atakora twari kumubona mu bibanza vya mbere rero byamutumye agumana akantu ko mutima kamuriye bavuga nk'abantu bakunda kuvuga 1 cm d'anguille na cheveux ntiyari bwaheze ikintu yaciye atwereka yuko akomeye acaragaruka kandi arabitwereka ko akomeye atari byo bisanzwe ahubwo yuko azobandanya akora cyane yuko twabanda tumwizera kuri ico nyene ugerageje kuraba Francine Niyonsaba n'umukinyi novuga n'umunonotsi yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye twarumvise imbere yuko agenda muri Jeux Olympiques avuga ati ibi ariko tugerageje kuraba tugasanga inguvu ziwe ntizigeze zitakara haba hari message ubona intsinzi yiwe yoba yarahaye abantu basanzwe bajejwe bijanye n'inkino ko mbona umenga yagiye arabacira arababwira bati bino bintu bimeze nko ndashaka kuri ivyo ngo oya ahubwo nubwo kuvuga yuko intsinzi yiwe yatanze ni ishusho nziza kuri we ariko igaha n'umwizero cyane kugwaruka benshi bariko bararuka babone inguvu yashizemo ati nawe ntoshigikwa cyane yuko ushobora gukora cyane ugashika kuri muga hamwe twaja hamwe tugashira inguvu hamwe turabona yuko Francine utubera akahoro keza mbere tukamwiga ku bintu byiza dushaka kugerageza kuraba nko kumengo ni kani bariko berashwana ahubwo tufatira kanya keza kuvyigiraho
turabe kumwe twoteza imbere inkino na cyane cyane atletisme kuko turabona yuko dufise amatara. Ukivuga amatara turabona yuko ntitwavuga ko yabaye weekend yoroshe, oya yabaye weekend yoroshe kubera uretse Francine yose aba yashoboye kuguhiganwa, twaranonse abanonotsi bane bagiye gusiganwa muri navuga ni higanwa ry'isi n'ubyo ku rwego rw'isi mugabo kuba tarenze imyaka 20. Abo nabo ni Lionel Nihimbazwe, hakabaho Jean Marie Bukuru, Butoyi Jean Dodier hamwe na Janine Kezimana. Bano bantu bose nta numwe yigeze aronka umudari, mugabo uvuze uti hamwe twokwigira ku bijanye na Francine Niyonsaba hari ico twoshobora gukura, none ko hariho ivyo twabonye kuri Francine Niyonsaba, hanyuma tubona n'ubundi bano bantu twavuga ngo n'ubwa mbere ngo bishika ko abakinyi badatwara imidari, tube twishimira yuko dufise amatara mugabo asana kinge dutwara. Yego je no bivuga kandi bigarukako muri competition abaje bose si bose bo babambere sose bakayisose bo gatatu. Iciza nuko wamaze gushikayo ubona ama limit yawe hanyuma ukagaruka gukora ukarupusa ama limit. Aba twete baserukiye Burundi abo banonozi turabona yuko bamwe haronka wabaye wa gatanu wabaye w'umunani n'abandi babiri babaye bicumi. Ico ni kimwe haro kuja muri atletisme ukamara rya parcours byose aho nabandi wibuke ko arandi bagarukira mu nzira kubona barahejeje cyane ni kintu ca mbere kwati koshimira. Yego barahejeje mugabo ifuko nabone baraba yuko hari ahandi nivasho yoza kuduga karaba abo bahiganye kungene bameze nabo bashoye kwiyameliora batwe imbere. Ariko tubwire kuri ico nyene uriko uravuga uti kuba baranahejeje ni vyiza kuja muri atletisme ukarengana ijya piste ukashika hajyanye uguti ndi wa mbere cyangwa wakangahe, uvuga uti wewe nibisanzwe kubona oya si bisanzwe mugabo ni intambwe imwe nziza kuyindi kuko utahejeje ngo ni minuto wagize mugabo minimum office mugabo wihejeje urayibona maze ko niyo minima niho utangura gukorera kugira wongereze nyene ushoboye niyo byashika kandi changiye mu entraînement ushobora gukora cyane ati nkeneye kurenza iminota. Nivyo nituzi kungene mu buryo biteguyemo tuzi ingwane bashikiwe ivyo byose nturayimenya ivyo zo turondera sawa kungene byagenze ubwira bashike kuri iyo ntambwe peut-être urashobora gusanga baragize utubazo twa préparation. Ivyo bintu navyo yahuye n'ingorane biragoye guca umusaba ibintu by'umurengera. Ego Francine yaragerageje kuduza nivo cyane kandi arafise experience twirukanye yuko abantu bose ari ba Francine. Ego ukivuga ivyo nyene kanibutsa gatoyi ibirometero birutse kuko kaba haba Lionel mwumve ikintu gikomeye kuri bano banonotsi bose barashoye gushika muri finale, bisigura yuko ni ntambwe nziza. Ugerageje kuraba nka Lionel yatahukanye ikibanza ca gatanu ku birometero 3000, hanyuma Jean Marie Bukuru yiruka kuri 5000 metres naho yabaye uw'icumi. Butoyi Jean de Dieu yirutse ku kirere c'ibihumbi n'amajana 5 abo w'umunani, hanyuma Janine Kezimana ariwe nawe umwigeme wenyene yaserukiye Burundi muri ano mahiganwa yashoboye kuba uwa 10 nawe nyene mugabo ku birere bya 3000 canke 3000 metres canke 3000 metero 3000. Muri basket naho nyene mugabo rero naho nyene ngira ngo hari inkuru nyinshi zitandukanye zirimo, uretse ko hari inkino zagiye ziraba nibaza nti fugerageje kuraba muri no ete canke rinoci muri basket n'ahandi hantu ariko haraba ibintu novuga nti bitangaje. Twotangurira kuri transfer. Wewe ama transfer ariko araba muri basket twaragiye turabishikiriza abakunzi bacu kubijanye n'ama transfer ariko araba ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Ama transfer ubona hari ikintu ariko agira hindure muri basket. Ama transfer novuga yuko ari ikintu kiza gicongereza uburyohe bwa champion. Kumaze kubona yuko iyindi migendera herekanye abakinyi umukinya akava muri umwe bagaja ku wundi, bisigura yuko hari ikintu ubona biriko arondera iri yubaka kugira izikomere. Na cyane cyane tumaze kubona nk'imigwi yo mu Burundi tango kuzira rondera hanze, urumva n'ikintu gituma abakunzi b'umukino wa basket bumva aryoye bashashaye no gutangura kurubona, urumva baguma bashiramo akantu ngo
twiyurumbira mu kiganiro twakoranye na bamwe mu bamenyereza ba basketball haba ku usanzwe ari mu amenyereza mu Urunani hamwe na Care baratubwiye bati kubona hatanguye kuboneka abakinyi basohokana hagenda hariya hariho na regle yahavuye iza yuko abakinyi 18 bemerewe kuri liste ya equipe championnat yose barambwira bati burya bizodufasha cyane kubera twahora tubura abakinyi bakomeye nta equilibre zari zihari kandi ama equipe ntiyarakwiriye muri kino gihe rero ngira ngo bigiye kugira ico bimara sinivyo gusa rero harabaye inkino kandi ama transfer yabaye yaragize icagira kuko baravuze bati abakunzi b'inkino atari bake baravuze bati nukuri biraboneka ko ama transfer ari karakora effet ari karakora umuti umugani babari hano mugabo twohera kuri nuvugani ku nkino zari zatunganijwe mu Ijabe aho hasanzwe hamenyerewe ko hakunda kuba inkino zo kwankadra abajeune baho dusanga tuzi ko Urunani tuvuze Urunani turumva Jabe directement urumva Urunani rero rwarashoboye gutsinda urukino rwa kivandimwe mugabo rwari rufise igikombe ruza gutwara Urunani rwatsinze mu 35 kuri 60 y'umugwi Remesha umugwi Remesha nibaza ko abatari bake bashobora kwibaza bati uyu mugwi nawe nuwahe ni mushasha ariko ugizwe n'abakinyi baro mu mugwi wa Jimkana sinoga ngo no kwiyongora ahubwo barabirukanye nego novuga hanyuma harabaye inkino zo gukrotira novuga nti ibijanye na championnat gutanga ibikombe arizo bitako ni tournoi de clôture ariko inkino ntizirahera nubwo turindiriye kugira ngo tumenye ngo ninde azotwara ino tournoi de clôture Muzinga yatsinzwe amata 100 kuri 75 n'umugwi Urunani nibuke ko ari gwatanguye kurokrita abakinyi abanyamahanga babiri umwe n'umusudane uwundi nawe n'umuganda hanyuma New Star nabitsinda 66 kuri 50 ya Rezipo ingwimvubu ngo ku gatatu ngo zaragize ibibazo ngwimvubu ngo ryaratse bikwiye nibaza ko mu nkuru zimwe twagiye tubashikiriza aruko hari abakinyi baje bava muri Congo New Star yamaze gusinyisha mwibuke kandi hari ikintu abantu bariko barihendako kandi baza ko byo babyiza tukigarutseko abenshi babonye New Star twaye igikombe ca championnat national bavuga bati irabaye qualifié muri ball ariko tukatuzi ko ama equipe 12 yo ngena ari qualifié ibihugu 12 arivyo biri qualifié muri ball bisaba ko ubanza gutsinda muri nozeya muri zone 5 yaho canke muri zone urimo rero benshi barabyitiranije New Star ntiyabaye qualifié muri ball ahubwo yabaye qualifié muri zone 5 nkuko bisanzwe bimenyerewe ko utwaye igikombe ucuba qualifié muri zone 5 hamurenganye zone 5 haje habiyo championnat rero ihuza imigwi ikomakomeye muri Afrika 12 ukazosanga rero New Star nayo irifasha neza muri izo nkino ni ifata neza irashobora kuzoronka amahirwe yo guserukira akarere kacu muri ball hanyuma mu ndwi ikurikira kuri uno wa gatandatu ngira ngo tariki 28 z'ukumunani hazo hari inkino zikomeye cyane hariho Kerne New Star nibaza ko Kerne New Star urumva ariko n'uburyohe kubera isanzwe turaje kumwe imigagi irigenza mu migano niheze urabona yuko ari equipe zizana competitivité iri hejuru kandi na diversité yaho ihari Kerne ni umugwi watwaye championnat yo mu gisagara ca Bujumbura New Star n'umugwi watwaye championnat y'igihugu tugatubona abashampion babiri bahuga bisikura ko hari umwe azoja muri finale ya dimanche le 29 hanyuma iyi match ya mbere izoba 13h ku kibuga ca département hanyuma 15h naho hazoce haba Urunani na Dinamo aya mafinali ni nka finale zibaze ko zirakinwa ziba imbere ya finale abantu bazosiba no kuri sizigere izaba byagenze muri basketball ugira turangize hanyuma tuje ku nkino zindi hariho encadrement canke n'ubwanti candidate niko novuga ariko sinzi yuko abantu benshi babimenye hariyo bise ngo ni Africa Basketball Age wogira ico babwiye ku bijanye na bikeye okay
hariho camp iriko irategurwa kandi yamaze gutangura. Nibaza ko mushobora kuza kubona amasanamu atandukanye ariko acana ku mbuga ngurukana bumenyi. Africa Basketball Ejo ni initiative yagizwe n'umurundi asanzwe ari umumenyesha makuru muri mu gihugu ca Canada yitwa Patrick Bizindavyi, ariko kandi yigeze kuba n'umukinyi hakongera akaba n'umucoach muri basketball. Iyi rero Africa Basketball Ejo ikusanya abakinyi batandukanye bazogirirwa formation, aba coach hamwe n'abantu batandukanye bijanye n'ibinyamakuru canke ibintu bitandukanye. Mwomenya ko kandi iyi Africa Basketball Ejo yashigikiwe cyane n'abakinyi n'umukinyi team canke novuga nti n'umukinyi Kevin Durant asanzwe akinira umugwi wa Bucks niba nihenze Brooklyn Nets. Yeah. Abakozi ba basketball baba bibaza ngo twacaganikiwe, ariko niko akinira asanzwe akinira Brooklyn Nets. Hanyuma akaba afise fondation canke nuvuga ngo n'umugwi witwa ngo Team Durant, akaba ari nko mu migwi yashikikiye kino gikorwa, akaba ari n'ayandi mashirahamwe yagera ashikira kino gikorwa, ariko asanzwe nuvuga ni inoka specialite yayo nuko ifise abamenyereza bakaruhariwe bamenyerewe gutegura imigwi ikomakomeye y'ibihugu nka Canada canke Etats-Unis. Imigwi muhora mubona bifise abantu baba preparateur, abantu baba coach bameze neza ubwo hejuru bayigize n'umwuga professionnel. Ego rero nibo baje kumenyereza canke kugirisha ama formation abantu bo ngaha mu Burundi. Abamenyereza nibo turiko turabona eka mbere n'abakinyi batandukanye. Muri volley nibaza yuko abatari bake bashobora kuba batabimenye, ariko Uburundi bugiye kwitabira igikombe ca Afrika c'imigwi muri c'imigwi serukira bihugu muri volleyball kizobera mu Rwanda kuva ku itariki 5 gushika Itariki 20 z'ukwezi kw'icenda. Twizere yuko hariho ico tuzokuramo, ariko imbere ko tubandanya ningira ngo imbere yuko ndaba tuvuga ngo Primus League ndafise akabazo gatoyi no. Primus League imbere yuko itangura twarabonye ama movement menshi gose, tubona ama transfer iki. Ego twovuga yuko imbere ko tuvuga ama results uri satisfait no kubona ama results avuye ku mugwi nimwe yagira rokita twumva muri uno mwanya ndashoboye ko dissatisfait kubera hamwe bariko barakina bagatsinda muga n'ahandi hamwe ushobora kuvuga uti jewe nubwo ntafise mu gwimfana ngene gose bugabo ndabona ko ari ibintu bitagenda neza. Yego muga ivyo nta cyo kwati muri ko turi ku munsi wa gatatu turashikuyigana by'umunsi ku munsi wa gatatu dushaka kuvuga ati biri naco acari kare bacari ko bari batora udukosa tumwe rero iminsi iri imbere bazoba dukosora. Ugire ko natubwire rero ingene vyagenze kugira ngo tubwire ico tubivuze ko tuzi neza ingene vyifashe. Muri kuri ndwi ya gatatu rero komesha yuko habaye inkino Atletico niyo yari yamuserakira umugwi wa Kayanza United aho Atletico niyo yatsinze igitsindo kimwe ku busa. Umugwi wa Rukinzo nawo wakira umugwi wa Buja City banganya igitsindo kimwe ku kindi. Umugwi wa Vitaro nawo ukaba wakira umugwi wa Flambeau du Centre, ubwo Vitaro nayo ikaba yatsinze umugwi wa Flambeau du Centre. Ivyo navyo byo gukomera amashacane Vitaro kubera Flambeau du Centre ni equipe favorite mugabo ikaba yatsinze na Vitaro itagize amatransfer menshi n'ivyo ni kubishima. Amarekro kuri mu Rumonge nayo yakira umugwi Burundi Sport Dynamique nayo mugabo Burundi Sport Dynamique itsindira iwayo igitsindo kimwe ku busa. Umugwi wa Flambeau de l'Est nawo wari wakiriye umugwi wa Bumamuru wo mu Cibitoke. Umugwi wa Bumamuru usanze Flambeau de l'Est wabo itsinda igitsindo kimwe ku busa. Musongati yakiriye umugwi Orayale FC. Musongati ikaba yayigemye ibitsindo 2 kuri kimwe. Umugwi wa Olympic Star y'Umuyinga nawo wakiriye umugwi wa Message Ngozi. Umugwi wa Olympic Star utsinda Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa. Message Ngozi zatubibutse yuko ariyo iruga gutwara igikombe kandi yagira ava muri Sekafa n'izindi zitandukanye kandi ikaba ari izoserukana n'u Burundi muri Champions League. Ikaba yatsinzwe rero na Olympic Star y'Umuyinga. Byose ni ku hakaba ari umukino utabaye hagati ya Top Junior na Aigle Noir bivuye ku nsanganya abakinyi ba Aigle Noir bagize ureko baja
baja gukina na top junior mu Kayanza bagiriye isanganya mu ntara ya Gitega muri komine ya Makebuko ntibyakunze ko babandanye rushadagezwa imbere ugace rwegeza imbere abakinnyi bamwe bamwe bakaba byabonetse ko bakometse cyane bakaba baranzwe mu bitaro Atletico New Oil gutsinda igitsindo kimwe umugwi wa Kayanza United. Atletico New Oil ni umwe mu migwi yashoboye kurokrita abatari bake. Ugerageje kuraba uno munsi kandi umaza ko tugerageje kuraba no ku rutonde uzagusangira imbere ariko wewe wibaza yuko uno mugwi ushobora kuzaba maintain kino kibanza canke ino ritme uriko kuko nivyo turi ku munsi wa gatatu mugabo urashobora kuvugira ati ama tendance yuko hari imigwi ubona ifise aba vitesse ukavuga uti burya neza babiherera muri phase rero yego je ndashaka kuvuga yuko bashizemo uburyo barawufise ndibaze ko vitesse nzoguma ari nyene mugabo izomanuka gatoya ndashaka kuyishira muri zitanu za mbere mugabo ndazi neza yuko no yigi igikombe igikombe sindayihamwe igikombe aracari kare mugabo aracari izindi teams tubone ko zirusha mugandi bidasigura yuko batogitwara bashaka kugitwara ntawe ushaka kudusirprena canke mu minsi iri imbere bagahindura umukino tukabona yuko umengo abakinyi bamenyeranye byose je kuri jewe mbona umenga imigwi nk'iyi inye ya za Atletico New Oil zashize mu mafaranga turibuka imigwi nka za Musongati za Flambeau du Centre mu mwaka uheze byarashitse Flambeau du Centre tukayibona iri kugasunwe hari ya hejuru mugabo hakabura ya motivation mwiza gutuma batwara igikombe basibye ibikombe bitatu cha championnat cha coupe du président hamwe n'ikindi kimwe cakinywe sinibuka neza icari co mugabo imaza ko ari byari bitatu basigura ko batwaye igikombe kimwe menga hakinywe ibikombe bine unité hanyuma kacakinwa na coupe du président hamwe na championnat barayitakaza ariko kandi nibaza yuko imisi bari bamaze biruka inyuma y'igikombe hamwe batogitwara no mwaka byoyo baje gose bavuze igikombe mu mwaka uheze mu nkino zishika nka zitatu za nyuma ibintu bibabaje baragira ama transfer meza basohora uburyo katugaruka ku mugwi wa Vitaro n'umugwi uheruka guhindura inzego gutsinda Flambeau du Centre bavyakiriwe banaje yuko bagize performance nziza muri uno mwanya ko araho no gukomeye mugabo sindabona neza yuko ari umugwi noshira si Vitaro ya kera Vitaro rero naho bariko baragerageza gutora uburongozi bushasha barondera abasponsor bashasha na perezida bashasha novuga yuko ari umugwi ukiri kuri yubaka narajya yuko igihe cyo kugura no kugurisha cahagaze umva niho baca bazana abakinyi nuko baronse nibigikunze mugabo tumvuge ko bariko bariyubaka ngira bazokora kuri izo nguvu babona abafise canke intege nke bafise amaze ko riko mu gihe kiza sinyabaza yuko ari ikipe yose discipline ngo oya muri championnat hari uduku aho utsinda muto utsinda munini bidasigura ko uzoja imbere Vitaro siniko ndabwira ariko muto barafite histoire bafite poids muri kino gihe biraboneka ko byukuri atari umuguri kuri uraba performance uko bikwiye ego Croco je nous dis à Top Junior yamaze kwirukana umumenyereza wayo yatomye iduga mugabo je nkamavuga nti hari gihe imigwi ikiduga ibibuze experience ibibuze n'abakinyi babunyoye urabona nk'ubu nkuno mugwi wa Atletico New Oil no gutovuga ngo waraduze kubera baronse ikibanza ca Atletico bace baramajinga uburyo kugira ngo bamere neza biraboneka ko wari yubatse gose bikomeye Croco nawo ikibazo nibaza ko amigwi nk'ikunda kugira nikazo c'uburyo urabona urashobora kuduga n'ivyo mugabo ugasanga abakinisi sawa financièrement ntibyifashe neza kwacu usanga ugira uje kugura abakinyi baraza kukugora kubera nta buryo bwabo bafitiye rero kubona itanguye twatanguye muri ya migwi ifise ibirara by'ibitsindo bitanu za Croco za Top Junior biratanguye kuboneka kumenga igira imbere nka ziriya za Delta Star mu myaka yaheze
umwaka uheze hari izindi zakorotse zihebura hakiri kare zihebura hakiri kare biboneka ko muri kino gihe jewe kuri je novuga nti hari imigwi tutanguye kubona ko igira itangura kwega ibirenge bukebuke kubera muri uno mwanya biraboneka ko bitariko zirigenza neza cyane cyane zitatu za nyuma mugabo cyane cyane uno mugwi wa Kroko nturatsinda urukino na rumwe Top Junior nta na rimwe iratsinda bishobora guhera yose ikorotse hasi igashikayo hariya hasi nuko araba kikubita gashi bakaraba ikintu bohindura mu migwi yabo haba umumenyereza akaraba ingorane afise abakinyi bakaraba ingorane afise uburongozi bakaraba bose nabone ingorane afise bakaraba bagashira ingufu hamwe barabe yuko botangura kuza bari kuko je kununganya mvuge ko bataratangura shampiyona niratangura izo zutangura kubara neza imigwi ishobora kuja gukoroka tugeze mu macumi 11 12 mugatanga kwibona hakiri gacubona umengo utangaye kwibona hakiri kare hari ngo daje kubera no kuva ku munsi wa kabiri no wa mbere habeze ina migwi itanguye itsindwa kandi ari ikiduga nibiteye amakenga kandi ukabona no mugwi udafite amateka akomeye vya hatari cyangwa uvuge ngo ufise aho yifadikiza ufise ahantu yifadikiza nk'ubu na Vitaro nk'ubu dufate ari udubuze usanzwe ufise ari gazina gitwa Vitaro mga Interstare tuziga byagenze nawe ngene byagenze nk'uko yaraduze gato yicira koroka message gutsindwa na Olympic Star ni yihe message izo serukira Burundi muri Champions League iheruka muri Sekafa experience nivyo yaramaze gutsinda urukino rumwe rundi ntigwabaye kubera urugendo bari barimo hari message yoba ikiratangwa ati biga ntitwifashe neza cyane twizere ko cyane cyafite cyizere kuri message ngozi sinzi ingorane bagize muri runo rukino sinzi yuko sishaka mugabe bimbira baho Olympic Star ashaka yarabagoye ko ari muhira yarakira urukino abarorezi bayo bara isupportinze sana bashiramo ingufu ngira message ngozi nabone birashika hari umunsi uvuga ati sinavyutse neza je nibaza ngo no kwibaza muri football usanga tubimenyereye sino muri football gusa mu bikino yose turamenyereye ko umuntu ashobora kugutsinda bidasigura yuko azokwamara gutsinda canke uvuge ngo nawe azokwamara mutsinda hamya ico mwomenga nuko kugira ngo message ishobore kuva ko kivuga ca Olympic Star umuco nivyigera byaba vyoroshe n'umunsi n'umwe kuko twamatutu turazi neza yuko iyi migwi yose yitwa kwikomeye imaze kugenda imuyinga ihagira ibibazo ndibuka muri 2017 message twari igikombe byaragoranye kugira ngo kiveho bararazanye barazi bati ahanye tsana igikombe kimwe n'igitega twari ikindi kugira ngo tumenye nimba RRB have igitwara canke message ari igitwara canke tudinye tuyime yose mu kurangiza rero inkuru z'abakinyi babiri b'abarundi novuga nti kuri Yusuf Nyange atsinda igitindo ciwe ca mbere mu mugwi wa Istanbul igitindo yatsinze ku minota wa 45 bakinana Konya Sport yabatsinze mugabo nyene no byaruye gutsindwa mugabo baruye gutsindwa mugabo turashaka bacu mu Burundi yashoboye gutsinda igitindo yaritwaye neza akaba yatsinze igitindo ca mbere muri championnat yo mu Turkey nibendera ryacu ni rokoro asi rokoro mugabo nibendera ryacu kumari numukinyi uko biri kose nimba ashoboye gutsinda igitsindo muri Turkey biguma vyiyongera muri vya bitsindo hari umukinyi w'umurundi yatsinze ibitsindo bigana ko biratuma n'ishusho ry'igihugu by'abakinyi b'abarundi isa kumenyekana nk'ubu tworonka umeyer bitere nko muri Turkey bari abajospe bamwe bokomera na Jospe mugwi wa Yanis ma transport yarashoboye gukina warashima bivuye ko akinyirukana ubwiza rero nivyo Caleb nawe nyene yaheruka guhindura igihugu akinamwo yarakina muri Letoni ariko bagiye gukina muri Kazakhstan ibihugu nyene umenga ni igihugu kiri ruhande y'Uburusiya igihugu ruhande y'Uburusiya harakanye gose ikibazo umugabo ufise imbere yuko turangiza Noriega Caleb muri Kazakhstan si fin ya kariyeri yiwe hakiri kare oya sinovyita ngo ni fin ya kariyeri ahubwo navuye ko ari ariko aragerageza no kwirondera iyi position ahantu heza Kazakhstan si igihugu kivugwa cane si igihugu kiboneka cane muri ibintu vya football ariko twizere ko ari iruhande y'Uburusiya
ashobora kwegera muri shampiyona y'Uburusiya niyo bakamubona yitwara neza n'igihagararo ciwe wewe rero uvuga uti burya rero Caleb ashobora kuba yakoresheje ubwenge bwinshi aravuga ati kano ga shampiyona ka leta ndiko ndakina nta kivamwo reka ngende hariya mbwa na forme zibumenga ntizikimeze neza nkuko vyaho forme ntizikimeze neza ariko twizere yuko uko kumwe hari abakinyi baronka experience bivaye yuko ngene bariko barahindura imigwi uravuye mu nombe ugiye mu wundi uhuye n'uwundi mukoca akongereje ibindi bintu uhuye n'abandi bakinyi bakongereje ibindi bintu twizere yuko uko kumwe aguma ahindura imigwi ariko ivyo bizoguma bimuha experience bigatuma yitwara neza ivyo mvuze biba kuri bose hari abandi mu guhindura imigwi bituma atakaza no guhita regularity kwamayo kwa Maria ari performance twizere ko azokira mu cigwa akazariga akantu kamwe avyongereza muri jeune carrière yiwe bikazotuma ashika kure twibutse ko akiri umwana aracara umushaje ego reka turangize kino kiganiro nibaza dushimira abariko baradukurikirana ariko nawe ndagushimire noye kakubona ndabashimiye kubona mwashoboye kuntumira ikiganiro cari abakunzi ntibaza kutubwira ko kiryoshe hamwe wowe ufise ikibazo ushobora kutubaza canke ari inkuru wifuza ko tuguha ko umuco urashobora kutwandikira muri commentaire canke muri message ego reka tubashimire rero tubahe isango ryo mu kindi kiganiro ku munsi wa kabiri ukurikira Imana bahezagire mwari mu kiganiro Sport Tempo muri kumwe nanje Divan dushimwe hamwe na Anor Yega naho butaha